kugira ngo ndabakirize iri jambo bene data, iri jambo dusanga mu migani mu gihimba ca gatatu kuva ku murongo wa gatatu. Twitwaze ayo majambo gushika ku murongo w'indwi. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umubano w'abantu n'Imana uko ukwiye kumera. Umubano w'abantu n'Imana, mbega ko twaremwe n'Imana tugaheza tukemera kuza imbere mu ngoro yayo, mbega dukwiye kubana gute n'iyo Mana yacu yaturemye? Haleluya, haleluya. Twaje imbere y'Imana, Imana niyo yaturemye, none dukwiye kwigenza gute? Umubano wacu n'Imana yaturemye ukwiye kuba uyuwe. Haleluya. Wibaza wicaye, mbega ko ndi umukristo nkaba nzi ko Imana ariyo yandemye, nkaba ngenda mu ishengero tukaja kuhawanira n'abandi, tugaheza tukumva ijambo ry'Imana, mbega none umubano watwe n'Imana ukwiye kuba uwuhe? Haleluya, haleluya. Umubano wanje n'umugore wanje ndawibaza, umubano wanje n'abana banje ndawibaza, umubano wanje n'ababanyi ndawibaza. Ariko n'iryari uribaza uti mbega umubano wanje n'Imana ukwiye kuba uwuhe? Nkwiye kwigenza gute imbere y'Imana? Mbega iyi nzira ninjiyemo muri iyi minota, namba tuja kumara iminota 10, namba tuja kumara iminota 20 turi kumwe n'uyu muntu, mbega ndi mu mubano, umubano w'Imana ntegerezwa kugira hamwe n'Imana, mbega nawibajije? Haleluya, haleluya. Niyugiye kera tukigenda mu kabare, uwo mukundana waribaza uti mbega nkwiye kwigenza gute imbere y'uyu mugenzi wanje? Nkwiye gufata intumbero iyihe kugira ngo ubugenzi bwatwe n'uyu muntu bubandanye? Ndabona abageni batutembereye, hariho umubano wibajije utegerezwa gukoresha kugira ngo uzomushikane mu nzu. Haleluya. Hariho umubano dutegerezwa kurondera kugira ngo tugiranire n'Imana. Umurongo wa gatatu uravuga ngo ubuntu n'ukuri ntibikuveko. Haleluya. Ubuntu n'ukuri ntibikuveko mwene data. Ubuntu burimo ukwishisha bugufi, ubuntu burimo urukundo, ubuntu burimo kuba mwene so, ubuntu burimo ugutanga ukagira iminwe itanga, ubuntu burimo imbabazi bukabona ikigongo. Haleluya. Ubuntu ntibukuveko mwene data. Abakubonye babone bati ujya muntu ari muntu udasanzwe. Kubera ikigungirako, kubera iki? Kubera wubaha abakubona, aho uciye ukubaha abantu. Kubera iki? Kubera utagenda urireshangishwa. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Kubera utata umugore wawe muhira ugende gusambana. Haleluya. Cyangwa umugabo wawe muhira ugende gusambana. Haleluya. Ubwo
ntiyomenya ubuntu ufise uko bungana. Haleluya, haleluya. Ubuntu abantu babukubonamo mu byo usohokamo. Haleluya, haleluya. Bakubona uri umuririmbyi, hanyuma ejo bakubona uri mu kabare waborewe. Ubwo nta buntu burimo. Bakubona uri pasiteri, uve ngaho uri pasiteri, imbere y'isengero uri pasiteri, mugabo ku mugoroba bakubone udaratana. Ubwo ubuntu rero ntibukuve ku mwenda. Haba imbere y'isengero ubuntu ntibukuveko, haba iyo uriko uratembera ugendagenda mu gihugu ubuntu bugume kuri we. Haleluya, haleluya. Ubipfundike kw'izosi ryawe, uvyandike ku gisate nico mutima wawe. Haleluya. Ubwo buntu Imana yaguhaye, ubwo buntu ugenderamo uca ubipfundika ku bisate. Ivyo bisate navyo n'umutima wawe, ubipfundike ntibikuveko. Haleluya. Nuvyandike mu bipapuro, ibipapuro biratabuka, imbeba zirabirya, amazi abijako bigaca biba nabi, n'indome wanditse ntizisubire kuboneka.